kurwana umutsinzi kandi urangwanira wowe ubwawe kuko amaboko y'umwana w'umuntu haradashikira kuko bamwe bizigira imikogote abandi bakizigira amafarasi yabo abandi abiwabo bakomeye abandi ivyo bafise ariko jewe ndakwizigiye ariko jewe nizigiye wewe uhoraho Imana yanje kandi nukuri ntiwankoje gisoni rega ni jewe wa wundi yahora imbere yawe yuzuye amarira ngarutse gushima nje gushima ibikorwa by'amaboko yawe kandi nje no gukuragiza ubuzima bwanje kuko erega inyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima kandi isigizwe n'intambara hari byinshi umaze kutugwanirira hari byinshi waneshereje ariko ndizera neza uzobandanya wumfashe ukuboko bwa mbere uzondamira kuko ijambo ryawe rirambwira ngo niwe waduteruye kuva tukiri bato kandi ngo uzoduheka uraduheka ndetse ngo uzokwama uduhetse ku mugongo wawe gushika naho tuzogera mu zabukuru imvi zimaze gusesa kumenya ko ndi ku mugongo wawe birampa ibyizigiro kuko nuwungwanije ntabagwanije jewe ahubwo baje rondera wewe kandi ntaco kunesha igihe kije kirondera gukora mu mbone y'ijisho ryawe uri Imana yigwanirira habwa icubahiro warakoze Mana naje kugushimira urakomeye urahambaye ugira neza amen. Chris, when you get your telephone, ntujye kwakira telefone yawe. Nanavyibagiwe kandi navyitwara neza cyane. Umutima warumvuyemo neza na neza. Urumva irimo contact zose. Urumva nshitse. Waruguma ndi kuri airport bisanga warumuragi. Nukumva barire ndazura gukereka. Hama ntibageze. Ndina gutumva. Okay, ahubwo ikintu cy'ingenzi nanje nanibagiye kukubwira. Nzaca mwira shawura ukuntu ibintu bimeze. Nona kunzu ndayisize yonyene. Nzakubera. Wowe ngendo biza rero. Kware mbabarire ndandira kuri telefone. Oya nta kibazo. Thank you so much. Okay. Ngiye hehe cyangwa mvuye namva kumwerekeza kajeneza wanje Arise aragiye nta n'isoni umugabo wawe wati gati kajeneza wanje isoni ziye asoni fise na nkeya sure umugabo wawe bandi gakajeneza wanje kandi ukabivuga ko ratwenga aleze shaba kugabiki agiye he mama kuru kajeneza wewe yafashe indege agiye muri Tanzania agiye muri mission mwiteye ubwoba. Okay. Urazire nandi makuru dafise. Sheyiru ujyanye no waguma umukorera ibibi. Urazi iyo bageze? Imana ashara muhezagiye ubu ari hanze state ni yageze. Arisi. Aris, unanigo gute umuntu nkawe ngomba ndakwice kubera ko warananiwe. Nta muntu agora intambara mu kiri gihugu wategerezwa kuri terre ndakwice. Aris, ko ndakwice Sabbas ari muri Tanzania
wa munezero wanje ntegereza ko gushoboye kwisi gisani namwe komeye gushinga atari ngamba kaje neza mu Tanzania kwemeze ko sazoshira moko yanje sishaka nani Bro, merci beaucoup, ngakinga ndacafise umubano gusa ndabashimye nta kibazo vraiment wumva amahoro urazi twigeze n'abantu nta kirenze tu man hari ikintu cyantangaje cyane umutima kaje neza afise bazi ko nasanze facture yo ku bitaro yarayirishe yose kwa kaje neza cyo navugana igikorwa gito kuko aritangira abantu cyane gose so cyane biragoye ubwo umutima kuri kaje neza ibyo ni ibintu bito sivyo kuko n'umuntu yitangira abandi so ni ibintu bito gusa nyine yakoze so bro ndashaka kumubona nasi ndamushimira amasomo yandi ndamubwire uko niyumva bro amakuru ya estime wewe nta kirenze aracyafunzwe kujya nyene aracyakorera ibyaha byiwe ubona umuntu nyene w'umugasho tu man urazi ko kuva ino siremwa ntarabona umujinga nka estime kubera iki je nawe kugira duhindukane man twapfuye amafaranga nanzi ko ari dire y'amafaranga kubira twayigiriye urukundo oya ntubigaye rega bugira urukundo ni ikintu gikomeye ku isi gusa n'ubuswa nyene kuko urabona ubuzima buduha inzira zitandukanye amatwe tugahitamo ubwo dukwiye gucamo ubwo tukwiye kujyamo ariko urukundo ntabwo ruduha inzira zitandukanye rurihitiramo ubuzima n'urukundo biratandukanye rero iyo urukundo rumaze kwihitiramo yari gufuza cyane uzi ko amajambo uko uravuga bigaragara n'umuntu utangwe kuraje vraiment kuraje kurabona isi yacu sigaye ifite abantu babi gusa abantu beza ni baki so rero ni byiza cyane rwose ko twahinduka tukaca mu nzira nziza nk'uko cyo kubivuga sibyo none so waje kuvuga ku kireke cyo kumuraba kaje neza yego kubyukuri ni ide nziza kushimira umuntu nk'ujya kwitangiye ni byiza so igihe cyose uzonkenera nzo gushikana nawe mu nyamba kumushimira umushimire baba yagukoye gute kandi nawe ugerageze kugira ngo uhinduke umuntu muzima sibyo nibwo buzima reka yesi ndakwicisha amajambo navyo bagiye sawa bro sawa tuvuga kuri phone sawa Mwanzo kuna wamenye. Gani? Sindakumenya. Nubanga. Ahubwo wiri. Nisiga ko nanga. Wiki? Nisiga mukuzonga. Dewe uba mu Burundi cyangwa uri Cyangazi. Hari abarundi bameze nko Musange muhira kwamenya. Okay, sorry. Siwe nashaka. Shaka mu masheyi. Nashaka umurongo. Ndashaka umurongo ndakubaza wewe uri umurundi kazi uri kava amahanga uri giki iyo nyifato ubona ari abantu bazima bari mu gihugu ushaka kumenya aho mva abo umviriza rero wa mukobwa nimba utanze nimba uri umukobwa nimba uri umugore sinzi icyo uri cyo sindi umukozi kandi naho n'abandi umukozi uri urugo rufuse barutaha icuri cyose ntibindaba shaka kurengana uwo mushaka kuraba nimwe wese umviriza ndakubwira namwe wese baradodora iyo si nyifato y'abarundi kazi wari kumbaza ni neza ushitse kuri porotaye
umviriza ndakubwiye nimba utanabizi uramanza uperereze neza ubazi Alice wariwe ariko urashaka kubutanzi Alice ni izina risanzwe urashaka kubutanzi shaka amashayira nimba atanuhari umubwire ngo ndashaka guha ubutumwa kuri we uri kuranyumva wa mukobwa we twubahane mbewe wumva ariko nanone nta nubwo bikeneye kumbugana wewe ibi nakuriye ko ntena amajambo na wewe shaka ndagutume kuri mashayira umubwire ngo Alice aragutahije kandi aragukeneye untumye guperereza nanje uzogenda uperereze Costas wari wazana amanyamawore kara hose nda yagusumbya hauna tahaya mu bisagara mabi yose niho kukumukira kwere urambana ubwo bashaka ni bwo mukobwa senga urasabugiye ndagiye nane urashitse cyangwa rugende akazi hewe kantwara nyene ntabaza umuntu yitwa Alice uramuzi Alice hari umuntu yitwa Alice yamye ngaha amajambo yambwiye Alice amajambo yambwiye menga ntiyubaka Alice ngaha Alice asagute ko Alice nzi winzo ndinzi tekana ndazakuza turabisubiramo ndacyo ku kazi turabiya tukiriba ntacyo yego turabiganira enda turambarira ndagiye twanda shirerewe mwana wanje Boss, nawe ugumu unyereza na wundi nkaryohera. Kadogo Nza wewe ubwo buguruguru bwawe uzobera ryanje boss rega je nasanze nta munezero kuri yisubaho no kubana na wewe. Icyo kintu kiryohera. umviriza rero nkubwiye ariko ibyo bihuzu wambaye muri runo rugo ubona nk'umuntu yoza bane ushaka kumesura umviriza guhereje nyuma ndakuzana impuzu nshasha sinzosubire kubona ivyo bihuzu vyatabaguritse usubira kubishira ku mubiri Uranyuma boss. nibutse aho twavuye uribuka kumutanga nibazo na rimwe urabona ko Imana yaminduriye amateka yaminduriye ubuzima Bijya bintu ndavyibutse n'icyayi kimana cyashira hasi boss. rero bivanye nuko wihanganye muri ibyo bibazo niyo mpamvu navuze ati nta wundi mukozi nkeneye yuko ari wewe uba hano kuko uranzi bihagije kandi twabanye no mu bihe bitoroshe Na cyane boss. uhera ubu rero nanje ndashaka kuguhindura ubuzima ariko umbere umwizigirwa sinshaka kugufata nk'umukozi niyo mpamvu nanje nshaka yuko guhera ejo asubira kubona wambaye ibyo bintu by'ibishamba no kuri mbaye gushimira impuzu nza ndazikuzaniye uranyumva yego nshaka kugufata nk'uko umenga uri umutoyi wanje ariko rero ubandanye imbere umwizigirwa sinshaka kugufata nk'umukozi nshaka yuko uba nk'umupetit frère icyubahiro banyubaha bashoboje gitegerezwa kugumana cyane rwose kimwe gusa icyubahiro utegerezwa kukigumana unyubaha bashoboje hamana gucije amajambo menshi nene amaze gushira icyayi ku meza karibu okay sawa genda ndaje waruhutse yego meze neza Tunase kukuvugisha kubera nabugushe umva waju mengo nashitse ndushe kubera babona yuko nashitse mu ijoro avec ama stress y'urugendo ntibyagukunda ko tuganire ariko nizeye ko muri amahoro mbonoze gusa neza fresher ari zose ndakomeye ndashima yenda kubona ahari gusa nyene turagira ikibazo ukamuntu akagirira hanyuma nyene ndashimira n'Imana ko yagushikanye amahoro ubanze urugendo rwo mu ntango z'umwaka ugenda umutima wacu uri mu kirere gusa ngasenga ukuri y'abantari ntasenga
je ndakunda gukarirwa no gukanguka cyane iyo umuntu atari hafi kira noneho wasenze yumva namba hari urugendo nagizemo umugisha n'urugendo rwo muri Tanzania narabonye Imana mu buryo bw'ibigori ahubwo fana jewe ndaronka ko akazawati urabizi ko nashobora kuza atashobora kunzana ko nkunda akazawati none ibyo ni byo ndakubaza urabizi ko nashobora kugira urugendo amvise urugendo rw'umugisha hanyuma ngo nzi imbokobo ndakakunda nk'ifuro ahubwo rero nino minsi sinzi ivy'Imana ikirakora ni ukuvuga ngo n'umugisha nari narabuze ubu Imana iragenda yuhira n'ibisubizo nito sha turi mu bisubizo n'ukuri ibisubizo by'umunezero nyene ego Imana yacu ni Imana yishura kandi ikishura hageze igakorera kugiye itagendera ku masantima iza kuba ari kangwa n'amarira yacu twarize twari kuba twarataye kwishe mu mwaka uhetse ikora ku mwanya wayo ariko nticererwa kandi igihe cose umugisha w'Imana uje byongera ku mibabaro kandi uzuryoshe yani tuzosubira kurira umwaka yewe ahubwo reka ndakuzane yaruka ndakuzanira kabisa ega kuryoherwa bituma umuntu aramba Bravo. Sawa. yewe jewe urabona yuko sobuja yaje Nabonye baje. ubu gusubira iwacu Ntabwo tujya kuguma tugumane. bikunda hariho byinshi nanjye nikunda umuntu mviriza urazi ko naba ndakubwira ukankunda kandi ukanyumva Cyane. kandi iyo umuntu akuza akubwiye akaguhanura gukorera kuri icyo nyine kuko biragukiza Yego. uteza kuvyumviriza biragufasha Cyane mawe. je maze kubona byinshi twahangayitse muri byinshi muri uwo muryango ndakeneye ko umwana wanje adasubira guhura n'ibindi bibazo n'ingorane no gusubira gusimbagurika umutima mu bibazo byo ngaha muri iyi si umfashe ndakikubariye kandi ndakubwiye yuko nukuri iki kintu niwagikurikiza uzobana natwe wirinde kuzurugururira abantu bahita bari bo bose wirinde yuko ata muntu yamubariye kizira yuko ari winjiza hano hantu abagenzi bawe muvuganira iyo kwibarabara urumva Yego. undinde ufashirize umumfashirize umumbere hafi urabona urugo rutari umugore atari hafi ntigoroha urumva nzoza nanje nza ndagufasha ndakuba hafi urumva ariko undindire umwana asubire kugira ingorane uri kuranyumva Yego mema. ibyo byose urakuze icyo ndiko ndavuga uracumva singomba kududurira ko dufise imvugo mfoboko y'abarundi kazi siko Yego mema. wihangane uzuramfasha kugira ngo ntasubire kugira izindi ngorane uzobukoze mwana wanje siko none Yego. hama wowe waje kurondera ubuzima natwe dushaka ubuzima duhana ibikorwa hama natwe tukaguha amafaranga siko none ico uracumva ndacyumva nta kindi nagomba kubarira mabuje nanje urabizi ko nisazi itanyinjirana nzoguma nabigira kujya nyene aha siga nanje ntegurira ndabe ko nogenda subire muhira Yego. Urikaje neza. Sorry gatoyi hari ibyo ndimo. Ingenda dawusuzumira.
Karave! 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 Sa. Ingufashe. Namo. Oya. Ugira ngo niki? Sininjira no kuri. Burya nsanzwe mfise n'umwanya muto. Twavumenye na mama Sheila arambwira ko atari hari yampaye nimero yawe telefone. Oya, ntudutere bidashika. Oya nukuri ngo. Aha, ni nko muhira. Oya, nubwo biruko. Cyane bwakubona. Hano ni muhira, rero bivanye nuko mfise akanya gato. Ndagiye nzotuma ngarukana. Rero umunsi wari wose umwanya wari wose ushobora kuza. Nta kibazo bro. Hano kuri nawe. None basashe. Imana ishimira ndakubona ku mafoto. Ari ndabona ko. Ashonda kubonye kuri n'amaso yanjye. Nahani nikajeyo. Adikajeyo cyaye gwaje. Mugano kurakoze amakosa. Oya nta makosa. Ubwo butumutse kumushikiriza. Umubwira uti yari yaciye hano mu bisanzwe nahora muri Tanzania ngira yarabikubwiye hama nabonye nyene ntoza gutyo nyene ndavuga ati sije kwa mabukwe ndabukuntemerewe bivanye no kubikorwa nasanze ibikorwa ari byinshi kisi ibintu byinshi nagiraza gukora nubwo yambwiye ko atari hari ndavuga ati reka manuje kandi ibintu bimuhanyuma ete nshobora kugaruka mu musanga murakoze cyane ariko rero nari mfise ijambo cyane rimwe cyangwa kabiri nashaka kwibariza pe Imana ikumpaye byari byo ariko nkuko nakubwiye ko mfise umwanya muto ndabona bidakunda ariko urazi ikintu twokora yaba uno munsi hamwe noramukangiriye amahirwe nkaronka kanya canke ejo reka nzoze kugira ngo dushobore kuganira ntekanye ushobore kumbaza ibibazo naho uzombaza ibazijana nditeguye kubikwishura nzoze tuganire ntekanye atabi ndiko ndibwamo kuja gukora reka ahubwo ngende nzoca ngerageza ejo tuzobona mpaka sha uramumukiye vrema ejo bazoba kumbera ari benshi naringiriwe amahirwe ko kubwira ndi umwe ari kurabukiye umva naho bo bijana ndagushize muri program ibibazo bya ufise byose naho byo bijana naho byo bigihumbi nzokwicara ndabyishura sawa rero mumunda mukirize muramutse mubwira uti yaciye ngaha umuhungu wawe yaragukumbuye ntiyashoboye kukubona ariko ntaco kugira ngo ngaruse nzosanga ari hari sawa rero Karave! Yari. Kuja rero wakaje neza. Kenye. Hari bitangaje kuri. Yewe reka ni mwiza. Kuja shire yaraguye ko. Ni bazi. Kuja bintu byose. Ivyabagabi. Mana yaje. Hagenzanye bikenya yamaya. Ntego muduga hari ibindi yarafise byo byatumye azana biki. Hage yamayujuje azanya bazanye. Reka yewe mu mashire yaraguye ko. Bago basi bararosuma ko ataragakukwe. None wibaza igituma Arise yamwoma ko niki. Wibaza nawe ntiyashaka ibintu byiza. Arise? None yaramwomye ko hage. Mana yanje.
Arise ntumbona urya n'iboro. Arise n'agakobwa kagufi gafise akayobe kishwe bebe. N'uyu nyene. Ugere yarabiranye na kaje neza. Harugero utsingo yari kujana. Ahubwo yari kuba yikwegeye. Mbega umukobwa urazi ibibazo yatejeje ngaha. Yashaka kwahukanisha kaje neza na Sheira. Yarabateranyije n'ituru nto harura hamwe je naje bindenga ha. Reka naho yamakije bana. Ahubwo yaragushije urazi ngene gakaze. Ariko renda kubaza. Bujyaje nyene kajya nyene Arise. Nakantu kazima vyave. Abari kazima ni umundi mwana mutabe kazima. Kiretse ko bakatari kazima kagwaye nk'umugera. Ariko je nzi ko abikorana ubwenge ujya ahubwo mbisa nigira ntumwiteze yumvise kandi hajye umwitejeje mu kwiruka ubwa mbere yabahukanishije akoresheje imiti wewe akuruze no kubyimbisha umutwe Mwitsina rya Yesu. Mwitsina rya Yesu. Ntumwiteze mbisa nigira none karave kurya utekereje oya mbabarira shasha mwiteze mugangi uti uyubyibisha umutwe ariko kaje neza yaratomboye ni nka rya ruzingo kumbe ni n'umurozi ndagowe naramututse Yesu we mana iki gikombe kiragoye kunywera kaje neza kwambara mena nagushimiye cyane gose kutunonza ni kandi bisanzwe Estime ndagukengurukiye cyane gose kubona wagize umutima wo kuza kunda Imana ikomeza agiriye ariko aho ngeze ubu ndiko ndicutsa aho ngeze ubu ahantu ndi n'ukuri simbona ikintu cy'ubuhankura kaje neza nashatse kurondera ubuzima nihuta ndabe kuntu ubaho neza ariko nasanze inzira nafashe ari inzira yo kuyenda rero abantu ngiye kuvundira ngaho abo twakuranye bose bashimye umutima w'ubworo bakarondera ibintu buke buke ubu bamwe bameze neza ubu bandi bafite abagore n'abana ariko jewe rabahondo nukuri ndababaye cyane rwose kandi nta kintu kimbabaje n'ingene nishe umugenzi wanje Mabo Estime sawa nta kindi kintu noronka nshaka kukubwira uretse kukubwira ngo pole hanyuma igituma naje kukuraba nuko nzi bino atari we wabikoze ahubwo ari Sekibi yagukoreramo ariko igihe cyose umuntu yemeye kumvira Sekibi akanka kumvira ijwi ry'Imana rimubuza igihe cyose gukora ikintu kuko urabizi yuko umuntu wese igihe cyose agomba gukora ikintu hama haza imitima ibiri umwe ukamwosha gukora ikibi undi nawe ukamubwira ati reka ibyo bintu uri kurajamo igihe cyose wanse kumvira wa mutima mweranda cyane ya mpemu y'Imana iriko ikubwira gukora icyiza kwibara gukora ikibi ukumvira wa mutima ukugira inama y'ibibi no gushaka gushikira ubutunzi n'ibintu utarinze kuruhi utabiriya kuye igihe cyose ubuzima bwama buhera canke bukarangira umuntu ariko aricuza ndabitahura kutegerezwa kwicuza jewe nkuko nsabye imbabazi no kuri jewe narakubabariye kandi n'Imana yo mwijuru ikubabariye ariko nagenda kubwire ngo hano hantu uri usa n'umuntu ari mu ishure utegerezwa kuyiga kumenya guhitamwo amahitamwo meza gukora amahitamwo meza rero nagira ndakubwire n'inkuru utamenye Aimable ntiyapfuye Aimable ntiyapfuye ahubwo Imana arakinze uri mukuri
Aimable ntiyapfuye, waramurashe hanyuma baramutora mujana kwa muganga, twaramukurikiranye, Aimable arakira. Aimable ubu ni muzima. Hanyuma nagira ndakubwire ngo ubandanye kwihangana nkuko abivuze, ni Imana yo mwijuru ushobora kukugirira neza, ariko ko atomboye akaba atapfuye, hari n'igihe ushobora kugirirwa ubuntu wenyene ugasanga aragusabiye ikigongo. Navyone ntavyo nzi, ni ubuntu bw'Imana bwonyene. Hanyuma numenye yuko muri buno buzima isi irazunguruka. Isi irazunguruka, raba hamwe hora wiyemera uvuga yuko uri gihangange, uvuga yuko udakogwako, uvuga yuko udahangagwa, ariko no munsi turiko tuvugana tudashobora no kuramuka, tudashobora no kubona ngo turamukanye duhana amaboko. Nizere yuko nigihe Imana yakugira ubuntu ukava hano hantu, ukwigira ingingo yo kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, hanyuma akakugirira neza. Afande najeje afande rindira. Najeje. Saba nusigara amahoro ndumva ko watwara amagoma kandi. Wewe tuzosubira kandi afande kwihangana. Afande, afande rikristo zo basiga kenya afande. Oya afande. Afande mretita wacha afande mani mwani. Afande.